buzoba ikimenyetso, ubuzima bwawe buzoba igitangaza. Uwo rero yamaze gutangura gusa, kuko aho uzoshika reka ndakubwire ntaraheza. Ntiwibaze ngo ni binini cane, yaratanguye gusa. Mugabo ugume uri usanzwe uce bugufi, ntaraheza iyo nyubako, ntaraheza iyo nyubako, kuko ku mpera izoba icagaheta, hazoba inyubako y'agaheta kubw'izina ryo bw'iciro c'izina ryo. Amen, amen, amen. Bimere gutyo ku iryo jambo, bimere nk'uko iryo jambo rivuga, bikubere nk'uko wizera. Amen, amen. Ah, oh, amen. Muzova kuri nosi. Ntibazovuga ngo usuye umwaka, ntaraheza, aracariko arakora. Muzoba ntegerezwa guha icubahiro, ntegerezwa gutanga icubahiro. Ku Mana ifise ukuboko kutagaragara, si ukuboko kw'abashikirangaji, ni ukuboko kw'Imana ishobora byose. Abamanyamara barabwiye Farawo ngo si twebwe Farawo, si twebwe Farawo. Babwiye Farawo ngo uku ni ukuboko kw'Imana, ubu si twebwe. Bazovuga ko ubwawe ngo uko ni ukuboko kw'Imana. Ubu mukomera amashe kuko niwazobikora. Bazovuga ko ubwawe ngo twategerezwa kuba twaramwishe kuva kera, ariko ubu unye ntibigishoboka kubera n'ukuboko kw'Imana. Imana iri kwirandika inkuru ku buzima bwawe. Imana iri kwirakoresha umuntu asanzwe mugabo yandika ibidasanzwe. Amen, amen. Kuri alfa y'ubuzima bwanje, kuri omega y'ubuzima bwanje. Amen, 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 amen. 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 Aho uri hose, aho uri hose, koma amashi, koma amashi. Amen, amen. Bikubere nk'uko wizeye. Kubwa mpwemu yera. Amen, amen. Iryo jambo ni iryawe, ariko uraryakira. Ryakire, ryakire. Iryo jambo ni iryawe. Amen, amen, amen. Akira iryo jambo. Amen, amen, amen. Amen. Koma amashi. Koma amashi, koma amashi, koma amashi kubw'Imana yawe. Nimba iri iruhande yawe yahejeje koma amashi, mugabo we bandanya, bandanya, bandanya ukomera amashi Imana. Nutahura
nturi kurabitahura uno munsi ariko iyo waruzi abariko barakugwanya bagwanya ubuzima bwawe ntibazokubuza. Iyo waruzi abariko barakugwanya wotahura igituma nkoma amashi, wotahura igituma ndiko ndashima, ntegerezwa gufata umwanya wo gukoma amashi. Amen, amen. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, elles viennent de toi. Me soit fait selon tes paroles. Amen, amen. Béni soit le nom Amen. de celui qui a parlé et qui va encore parler ce matin. Amen, amen. Ta parole n'est plus rare. Mais elle est présente, elle est fréquente. Et ta parole n'est pas là. Amen, amen. Qui recouvre la terre. Et gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue, Jésus. Parce que par ton esprit, tu as envoyé ta parole. Et ta parole guérit les destins, guérit les cœurs, guérit les corps, guérit les âmes. Oh. Guérit. Mpemu yera wa Yesu, ni wewe wavuze ngo tuvuge ijambo ryawe. Oh, tuvuge kubw'amajambo wewe nyene warekuye kubw'umukozi wawe. Aya majambo sanje avuye iwawe bimerere nk'uko wavuze. Izina ry'uwavuze yambwiye ko mvuga uno munsi ahezagirwe. Ijambo ryawe sikitamenyekana, ariko ijambo ryawe rizoba iriza kenshi, atari rimenyerwa mugabo riza kenshi. Icubahiro kibi cawe Data, kuko kw'isi hariho umwijima. Icubahiro kibi cawe Yesu, kuko kubwa mpemu yera uriko uranuka ijambo, kandi ijambo ryawe niriko rirakiza impemu, niriko rirakiza imibiri, niriko rirakiza imishaha yanyu, niriko rirakiza ivy'Imana yahamagaye. De toute la francophonie, au-delà de la francophonie désormais, parce qu'il n'y a pas que Centre Chrétien, mais plus que dans la francophonie. Nta bushobozi na bumwe bw'impemu ishobora kukugwanya. Ico Imana yatanze iciye mukozi wawe nta kimwe gishobora kukigwanya. Adufitiye ubuntu bwinshi, adufitiye imbabazi. Turamuhaye icubahiro. Et désormais, ce culte et le message de ce dimanche est traduit amen, amen, amen. En anglais, en néerlandais. Muri kino gitondo turahaye kaze amashengero yose ari ku murongo kumwe natwe, ni menshi ariko liste nk'iyo onya. Hariho Benelux, Ububirigi butangura gusubira guhura. Turaramukije ishengero ry'i Buruseli, ry'i Liège, ryo muri Luxembourg. Kandi nongera kubamenyesha ko kino gikorane tuguma dutera intambwe. Iki gikorane kiratangwa mu ndimi zitandukanye: Icongereza, Ikidagi, mu Kineerlandais, mu Gikreole no mu Kirundi. Kandi muri kino gitondo igikorano kiratangwa mu kirimi c'Abataliyano. Igikorane cose kuva ku ntango gushika ku iherezo. Rero numva yuko nobabwira ivyerekeye gucandagwa. Ubwa mbere sinabishaka kubivuga, ariko abantu bafise ingorane z'amagara ni mwicandagishe. Baravuga ibintu by'ubujuju bwinshi, ibintu ataco bimaze, ariko mu vy'ukuri ndizera by'ukuri ko nkwiye kubivuga. Abantu benshi baguma bibaza ibibazo, kandi ndumva ko mu mutima wanje nemejwe kukubwira ababishobora kubikora. Sinibaza ko bikuye yuko wicandagisha kugira ngo urindwe, kubera ndibaza ko kurindwa, ndizera ko kurindwa biva mu maraso ya Yesu. Ariko
Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, ça sera obligatoire. ndizera yuko bikwiye ko ducandagwa kubw'ubwenge kubw'imvo nyinshi zitandukanye. Ubwa mbere na mbere atari muri uyu mwaka, ni mu mwaka uzi bizoba ari ngombwa uzotegetswe kwicandagisha. Ubonye abantu basohoka bisohokera uko bigombeye bikora ivyo bishakiye, bazozana covid, kandi gushikaho covid itazo biragenda wese tuzoba, nubwo botureka ngo dukora ibintu vyinshi cyane cyane kubwo gusenga, bazotubwira yuko dutegerezwa kwambara ubupfukamunwa. Gushika covid itagiye tuzokwama twambara ubupfukamunwa, ni ngombwa. Rero ubu wowe nturi pastori nka jewe, covid yaraje irakora ibara, dufise ingorane nyinshi cyane mbi z'abana, hamwe n'abavyeyi babiri bagwaye bagaca bapfa, umuvyeyi umwe agapfa undi agapfa. Hariho ibibazo byinshi cyane mudashobora kwibaza. iyo ngwara mbi cyane nanka iriko irakora ibara. Jewe sinizera ko igicandago kizogukingira, nibaza ko izotuma umubiri wawe ukomera gusumba. Ariko ico nizera, reka ndababwiza ukuri, ico je nizera, uko biri kose hazogera igihe utegerezwa kugira ngo winjire ahantu ugaye, bazovuga ko utegerezwa kwicandagisha. Hazogera igihe bikubihira kwama bagupima baciye mu zuru, nk'abamaze kurwara covid ni benshi. Umaze kwicandagisha ukoresheje urucanco rwa Pfizer, bagusaba ko wicandagisha rimwe gusa, apana tubiri. Ivyo nivyo abari mu bihugu vya Buraya, ariko by'ukuri nico dusabwa twebwe, kuko kimwe mu bintu bimbabaza nuko tutaraheza ivyo bintu vya corona ntidushobora kurambika ibiganza ku bantu, kandi nukuri biratangwe kunterisha bujewe. Ni vyiza yuko tubikora, ko dusengera abantu mu buryo bwihishurirwa, ariko nukuri hari abantu bitegerezwa yuko tubarabika ko biganza. Kandi ikindi naco mukuri nuko uririnda, nivy'ukuri uririnda, ariko kandi ahandi naho mu bundi buryo urarinda abandi, kandi ntiduha isi, kuko nta kindi rondera. Hariho ahantu abantu bagwaye, icyo bita cluster, ni ukuvuga umugwi w'abantu benshi bagwaye mu kibanza kimwe. Iyo ari abantu bato, hariho abantu bo mu ngwano ruto batamba biryohererwa, bagaca batera ari benshi bakagwara. Ntaramwe abivuga, mugabo umunsi ryabaye ishengero isi izobivuga, abantu bose bazivuga. Nico gituma jewe nemera yuko tugira ubwenge. Rero jewe ubwa mbere sinashaka, sinari ndabishaka, kuko turazi ivyarivyo vya urucanco rwa fièvre jaune, twarabigira. Iyo tugiye muri Afrika turabigira turacicandagisha. Nk'ubu je sinemera cyane ko se ivyo bakoresha muri Pfizer, kandi sinanabisengera mbere mvugishije ukuri. Ariko ijwi rinyigisha, ijwi rimbwira, ijwi rituma wenda kwigisha uno munsi. Iryo jwi ryarambwiye ngo kurikira Isirayeli. Ndavuga ngo bisigura iki? Rambwira ngo abo bantu nibo bantu ba mbere banka ku isi, bari kumwe n'abantu iruhande yabo bose bashaka kubica. Mugabo abo bantu nibo ba mbere batanga, abantu baronka prix Nobel ba mbere ku isi, abantu ba mbere babashakashatsi b'abanyabwenge. Benshi mu bubura ibintu bashobora kuba ari Abisirayeli canke ari Abayahudi. Nimba barabikoze bagacanda abantu babo bose, nuko bizera gose Pfizer. Rero niwa afata ingingo yo kwicandagisha gira Pfizer, urucanco rwa Pfizer. Jeff Masina bishaka, mugabo iryo jwi ryarambwiye ngo kurikira Bibiliya. Ndazi iryo jwi, ndazi kurimenya, nijwi ryo muri Bibiliya. Rero urumva ni wicandagisha kubera uri umuntu ashobora kugwara. Oyaha, ntegerezwa kuba uri umuntu ashobora kugwara. Mugabo wewe ni wicandagisha, bizotuma abantu bicandagisha abantu batagwara baba benshi gusumba, kandi
ikikomeye kuri jewe ni uko utuma ishengero ririndwa ejo kandi turashobora gusubira gukorana nk'uko twahora turashobora gusengera abantu turashobora kurambika kw'ibiganza mu gihugu c'Ubusuwise naravyumvise ntihaheze iminsi myinshi naravyumvise bagomba kuvuga yuko muri Suisse ko kugira ngo uje mu isengero kuko ari ahantu hugaye utegerezwa kwicandagisha je ndavyizera ko ico gihe tuzobishikako mugabo ndabivuze imbere y'igihe wowe ukora ivyo ushaka abantu benshi barambaza ngo pastori nokora iki ubu unye muri Congo hariho virus hariho covid ya delta kandi abatwara igihugu bashaka by'ukuri kubwira abantu bababwire ko bategerezwa kwicandagisha kuko ni kurica abantu mu buryo bw'ubucucu bw'ukuri je ndabizi kuko ndafise amakuru bagomba kubwira abantu ko bategerezwa kwicandagisha hazogera igihe dushikako ndababwije ukuri si ca kimenyetso c'igikoko ikimenyetso c'igikoko si urucandago ni ikintu uzotegerezwa kuba ufise kuri wewe kandi uzoba uzi neza ko nimba ugifise uriko urasenga Satani nk'uko wamenye neza umunsi waronka ikimenyetso ca mpwemu yera muri ubwo buryo nyene uzoronka ico kimenyetso ntibazogutuma ugikora ku nguvu rero jewe ndafashe ivyo ntegerezwa gukora ubu kugira mpeze ndavuze nimba uzokwicandagisha muzofate Pfizer hari igihe zoba zaheze nico gutuma mubigire vuba ntituzi ingene bizogenda mbwa je ndafise ndemezwa nimba utegerezwa kwicandagisha kubera yuko utizera abantu wizera Imana uwo munsi uzogenda kwicandagisha uzogira isangira geranda muhira uzogira isangira geranda ubwira Imana uti Mana singiye kwicandagisha kubera yuko nizera urucandago ndabikoze kubw'ubwenge kuko ishaka ko dusubira gukora ibikorwa byacu bisanzwe kandi kugira ngo sintume n'abandi bandura kuko wowe ni wagwara urashobora kwanduza abandi ukica abantu urashaka by'ukuri kuzokwitwa ko watumye abantu bapfa rero muhira ndagira isangiragira nkakira umubiri wa Kristo nkanywa amaraso ya Kristo Imana irazi umutima wanje irazi neza yuko ntizera urucandago nizera amaraso ya Kristo ko ari yankingira rero niba afise amaraso ya Kristo mu mubiri wanje nzogendayo hama ndababwire uko biri kose iyo bagucandaze wa rucandago ni washika mu mubiri wanje uza guhura n'amaraso ya Yesu Kristo hanyuma nuhura n'amaraso wewe rucandago ucuja munsi y'ubwo bushobozi ntaco je nzoba muri uko kwizera niba nzi neza ibyo ndazi neza ko bizomera nk'uko je nzokwizera nk'uko je nizera mu izina rya Yesu amen rero komera amashumwami muri kino gitondo mu bwiza bwiwe mwami urakoze mpemu w'ubwenge mpemu yera ni wewe mpemu w'ubwenge ndagusabye ubwenge bwawe ndagusabye uze kugira ngo ushire munsi y'ubushobozi bwawe ivyimviro by'imitima yacu urakoze kuko uriko uratwubaka uriko uradushira ku mushinge w'ukuri kandi utuma tuba abatanyiganyizwa mu kwizera kwacu nitwizera iby'ubushakashatsi twizera amaraso ndagushimiye ku byo uriko urakora byose ndagushimiye ko uri urakoze mu izina rya Yesu turasenze amen amen. Alors, donc, je confesse cette semaine que j'ai péché. Cette semaine, j'ai ressenti amina murashaka kwicara mu bwiza bwiwe umuntu avuga ati icubari n'icimana une énorme frustration de voir rero muri kino gitondo de mon environnement proche ntanguye kwihana imbere yanyu icaha rero ndatuye ko muri ino ndwi naracumuye beaucoup de messages. muri ino ndwi narumvise mbabaye muri jewe mbabaye gose kubona mu bantu banyegereye n'abari kure yanje narose ama message menshi inkuru nyinshi nkaho umenga bicitse gutyo nyene ama message menshi y'abakristu mu buryo mu bafu bwanje
baguma bidoga bidoga ku bwa mushiki wabo ku bwa musaza wabo bidoga ku bandi bakristo baguma bidogera ku bandi bantu ndabibona biragaragara ko jewe ko icyo tugerezwa gukora kiragaragara cyane cyane igihe twavuze iminsi myinshi cyane tuvuga ko dukwiye kurinda imitima yacu ukuntu bigenza kugira ngo dutsinde umutego witwa umururazi tutsinde nakumye numva abantu benshi kandi baza yuko Imana yabiretse kugira ngo imvugishe numvise abantu bishaguma bidoga bidogera abandi bacira imanza abandi igitangaje nuko iyo turiko turacira imanza abandi mugana jese ko ndamushira imanza ndakubwira ibyo ko ndabona gusa ntumbwije kuravuga ariko ibyo wibaza ibyo uri kurasoma biciye mu bigumbagumba byawe oya je ndumva ibyo mbona gusa narumvise abantu benshi ko ari idoga bidogera abandi bacira imanza abo bene wabo muri Kristo je rero nanje bica bituma ngenda kwidogera imbere y'Imana nidogera abariko baridoga twakora ibyo bintu ni gukora kuri ibyo kubera iki tubabara uwo mubabaro wo kuriha ikiguzi nimba ubona umenga bimaze iki kuryama amasaha 3 mw'ijoro tukisonzesha kugira twumve Imana hanyuma rero abantu gacumenga iryo jambo wamubwiye nibyo kuri naragize sinatahuye neza nizeye gusumba na Yesu nari nibagiye ko iyo jambo ry'ubwami risohotse ni wa mugani w'umubibyi iyo risohotse rikabibwa hariho inyigisho ibikomeye cyane nibaza hari igihe wumva ijambo uramaze kumva ijambo ugaca uvuga muri wowe nimba numvise iryo jambo ubuzima bwacu budahindutse cyangwa umugore cyangwa umugabo uwo muntu ukorera nafataniye ijambo uvuze ukavuga uti adahindutse kuri iryo jambo uca ubireka mbere rero mugabo uko no kutamenya byo kuri ukuntu biri uko isavuga ngo ijambo ry'ubwami uko riri kose 25% nibo bonyine bazokwama ibyo byangwa bakanabitahura neza nico gituma tuzaheza nico gituma dukwiye mu tuzogaruka kuri yanyigisho kuko ntiduheza kubyakira byose rero naciye ndabyemeye naridoze imbere y'Imana kubw'abantu bariko baridoga nani kubeka abantu badatahura Imana rero hakuca imbwira mwana wanje mpore yaciye inkahamira irambarira ngo iranyigisha ibyo ngoma ndakwigisha rero geya nkankamira ikankustora naciye mvuga okay ko biri uko mbabarira ndasabye imbabazi hanyuma rero ndagusabira imbabazi nawe wowe ukunda kucira manza abandi wowe ukunda kwidogera abandi rero narasinze ku bwanje mugana nawe ndagusengera rero ni byiza umwami yarababariye yakugiriye ubu nakugira imbabazi le domaine du jugement des autres. Ton opinion, tes certitudes. Ngira mugenza wuti ni sawa. Byose ni sawa. Mwazi nico gituma uno munsi umutwe w'ijambo ni uko ucafuza ubuzima bwawe mu gucira imanza abandi kenshi kandi ntuzi ko uri kuri uracafuza ubuzima bwawe. Et j'ai compris que Dieu me préparait mu byo gucira imanza abandi mu byerekeye gucira imanza abandi wewe ibyo uvuga ibyo wibaza ku bandi ujya Yohana les juges, waouh, c'est pas normal, irresponsable. Umuntu ajejwe iby'ibikorwa nibyo gusa numvise indwi yose hanyuma tatahure ko Imana iri kurantegura kugira ngo ndabibemwo hama ntahura ukuri uko ibintu bimeze ugene dushaka kwisambura twebwe nyene ukuntu ducafuza ubuzima bwacu kubera dufite akamenyere ko gucira imanza abandi abacamanza wawe duhejeje nk'ubu duhejeje kuvuga iby'urucandago hari abantu bashaka kuvuga
Pastori yambabaje C'est le ni wowe naje kubwira uno munsi domaine. bo si wowe gusa ariko n'abandi bose rero gumana naje kuko Imana ishaka kuvugana nawe uno munsi ibyerekeye gucira imanza abandi ni n'ahantu benshi muri twese n'igihe twibaza ngo turafise ubwenge turibaza ngo turafise iyerekwa turafise ishurirwa turatahura neza nico kintu Amen. iyo turi uko biri kose uko wibaza ngo ndakuze mu by'imwemu Imana isanga uri indyarya indyarya si ukugutuka kuba indyarya si ukuba umuntu mubi kuba indyarya ni ikintu tuvuga ubyibuke bisigura umuntu akina yishyira mu kibanza cy'uwundi nk'abajya bakina amareresi amen Matayo 7:1-5 dusome ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa ntumwumvirize gusa soma ibyanditswe ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe kandi ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntwitegereze wobwira ute mugenzi wawe uti zana ngutosora akabango zana ngutosora akabango kari mu jisho ryawe naho ufite inkingi mu jisho ryawe wanjyajyawe sigitutsi kubera benshi baravuga ngo kumbwira je ngo ndyajya yaha ni ikintu gusa kigaragaye ni uburyo bwo kuvuga ko kenshi iyo tubonye umuntu ariko arakinira iby'uburundi yishira mu kibanza cy'uburundi tuvuga wow tukabona yuko umengana dutwengeje wanjyajyawe wa muntu uzi gukina ufise ubushobozi bwo gukina neza banza witosore intege iri mu jisho ryawe uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe kubera ijambo ry'Imana tuvuga tuti amen rero reka dutangure rero muri aha tuhejeje gusoma umwami avuga ati avuga ntacyo bitwaye ukuntu ari kinini uko mugenzi wawe mbona ngena atameze neza muri mugenzi wanje hanyuma ndiko ndabivuga ndiko ndabyerekana ndiko ndabigaragaza ndabizana habona ntacyo bitwaye ukuntu bingana uko Imana ibona muri uwo muntu nibyo irabona yuko hari ikintu kigenda neza by'ukuri Imana irabona yuko hari ikidakwiriye by'ukuri Imana irabona ikintu kitari cyiza by'ukuri Imana irabona mugabo ibyo Imana mubona muri uwo muntu Imana ibivuga nk'akabango rero hama rero narabaye mu Kigiriki ijambo akabango bisigura ni ijambo rivuga ngo akantu gato akatsi gato tuvuge canke ni nk'akantu kumye agati kumye gatoya ni ukuvuga agace k'igiti gatoya kumye muramaze kubona umukenke ni nk'umukenke ntunywa koka siyo kunywesha koka niyo kunywesha amazi ni gato cyane murabona ingana ari gato kuri wowe ubona umenga ni kanini ariko kandi Imana irabona ko hari ikintu kitari ico mugabo iri jambo ritubwira nuko Yesu avuga akantu gato umukenke ruto mugabo muri wewe ubona amakosa y'abandi wowe ubona yuko urafise ubwenge Imana yaramurukiye urafise ishurirwa wewe uri ivyo ukora ubona ikintu kinini Imana yo yibona akantu gato mugabo muri wewe ibona icitwa akabango inkingi bambe tadiga ndabiravye ndarabica ico inkingi ijambo inkingi ni ijambo gitwa rivuye muri dekomayi urumva inkingi murazibona nizijya zituma inzu ihagarara n'ibintu binini
nico gituma inkingi ihagarara, inzu ihagarara. Inkingi ituma inzu ihagarara. Rero Yesu ariko arerekana itandukaniro hagati y'umukenke n'inkingi. Inkingi nini muramaze kubona bijya bikingi by'amayaga nkuba, murangene ari binini nikijya. Rero iri kurabona muri mwene wanyu, muri mwene so, ukabona kosa, Imana yo yibona umukenke, mugabo uri kurabona wewe muri wewe mu jisho ryawe Imana ikintu kingana amahero, ikintu kinini cyane, kandi wowe mu wundi ntubona imengane hari kinini. Muriko murankurikira? Kandi niyo uri kuribaza ngo ndafise ubwenge ndiko ndabona ibintu by'ukuri birakwiye, ndi mu kibanza cy'uko kugira ngo ncire ubundi urubanza, nkamwe uriko urababona, uriko urabita amazina, yambwiye ngo uwo ariko aracira urubanza abandi Imana iramubona nk'indyarya, uwo uriko arakina. Mugabo kubera ari umuntu yambaye maske mu maso, ntariko arabona muri we ico kintu kingana amahero c'inkingi, ntashobora kukibona ico gikingi kiri mu jisho ryawe kubera yambaye maske, ico kintu kimupfutse mu maso. Rero ntabona ibiri mu jisho ryiwe, ntavyo abona. Muriko murankurikira? Yarambwiye ngo iyo umaze umwanya wawe uri kuraraba uca imanza, ucira abandi imanza, uraba amakosa yabo hama ukanayavuga, ico uri kurakora ni ukuzana imbere y'Imana n'imbere y'abantu amakosa yawe, mugabo ayo makosa yawe acaba manini cyane rwose gusumba ry'amakosa yo kurabona mu bandi. Rero byaba imbwa sinatahuye hanyuma transikurira acambwira ngo rero igihe uri kurahamba, uri kurafuka, uri kuranyegeza amakosa y'abandi kubw'urukundo, amakosa yawe wewe nawe acanyegezwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Iyo uri kuranyegeza amakosa y'abandi, simvuze kuyemeza, mvuze kuyanyegeza, kuyafukira. Apana ko uri kurababwivuga ubacira imanza, wowe n'amakosa yawe nawe acanyegezwa, acafukwa. Muriko murankurikira? Mu Migani 17 umurongo w'9 muherekane, ufuka igicumuro abarondera urukundo, ariko uhoza ikintu mu kanwa atandukanye abakundana cyane. Muriko murankurikira? Vuga amen. Ufuka igicumuro abarondera urukundo, abashize imbere urukundo, abahisemo urukundo. Unyegeza urukundo suko ikosa, suko atariko araribona, nuko atashaka, yahisemo kutabirondera, yahisemo kudatandukanya abantu, yahisemo urukundo, arondera urukundo. Rimwe Petero wa mbere umurongo wa 4 igice ca 4 umurongo w'8 ndasoma muri Darby. Imbere ya byose mugire hagati yanyu urukundo rukomeye, urukundo rubaturira, kuko mubisome neza, uko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Imbere ya byose bene data ndabasabye mugire urukundo ruturira muri mwebwe, ruko rubajya, rubaturira urwo rukundo, kubera yuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Vuga hamwe nanje, rurafuka. Candarondera rero ijambo gufuka, ni ijambo rivuga ngo kalupto, ni ijambo tukuvuga ngo rurahanagura, ntiruhanagura, oya. Urukundo rwa bene data ntiruhanagura, oya. Ruranyegeza, ntibice biva imbere y'Imana, oya, mugabo rurafuka ibyaha. Acambwira ngo suko ibyo byaha bitaba bigihari, oya. Muriko murankurikira neza? Oya, suko ibyaha by'abandi bitagihari, kuko ninde yovuga ngo nta camfise, ninde yovuga ngo nta cana kimwe afise? Nta numwe ashobora kuvuga ivyo, kuko ndakubwiye hari ibyaha byo mu mushaha, hari ibyaha by'umubiri, hari ibicumuro by'umushaha n'ibicumuro by'impemu. Rero urashobora kuba udafise
ibyaha byo mu mubiri je navyo mfise je sinzi ibyo ari byo ndavuga ibyaha by'umushana navyo mfise ntawe nanka ntawe ngira nabi nta shari nta gwanko nta nzigo mugabo rero imwemu ibyaha by'imwemu andi ko mubwira abantu b'imwemu imana igushaka hariya mugabo jya hanze wakoze icaha ni iki ni amarsia ni ukuvuga kudashika kutereza gushikako ico imana yaje none ngize ukuri amasaha yose ukora ivyo imana ishaka ni kangahe imana kuvuga ngo vyuko gacuryama icaha ubwoba icaha kugira ubwoba kumva umerewe nabi kugira umuraza kumera nabi abandi kugira inzigo ibyaha biri hose mugabo ikibi cane naho woba warakuze mu by'umwemu hariho ibyaha byo mu mwemu ndabibwije ukuri ngo bari ubujuju ku bwanje kuvuga ngo mu masaha 28 jewe nkora ubugombe bwawe mana nivyo twita kwishira hejuru niko murankurikira rero imbere ya byose mugira urukundo rubage rubaturira kuko urukundo rufuka runyegeza ibyaha byinshi si ukuvuga ngo ibyo byaha ntabihari yambwiye ngo mugabo urukundo iyo ukunda abantu kubera yuko ukunda abantu ibyawe bitari ibyo ibyo zaburi ivuga zaburi ya 19 nabashizeho ibya Osterwald havuga niyo ivuga neza cyane umurongo wa 13 uvuga ngo nindazi wakoze amafuti urazi kumenya iminsi yose wacumuye iminsi yose nkemera n'amagukurika kubwira ngo wakoze kosa no nkemera ndagufashe wacumuye oya nubyuka urabyuka 12 kandi mashaka saa 10 y'ijoro none nkemera nakubwiye wacumuye ntavyo kubwira ahandi ho n'amahoro tushaka kuronka ahandi ho tuza no kubaho iminsi yose twokoma turi mu byaha hari ivyo imana itakubwire ntiyabikunze mugabo ntavyikubwira urashaka kuvuga ndafise itiro ntavyo yakunze kwa gumye ibyaha mugabo ntiyabivuze iyo uvyuka ugasenga hari umuntu mugabo wacuza urigonera none yakubwiye ngo wacumuye uyaha hari igihe ucucuka yo mwami mbabarira n'ukuri nasubiriye n'ukumbabarira aho n'ufise umutima mwiza mugabo hari abandi ashaka kuvuga ngo Imana mvyukira sivyo ushima ivyo wakira ivyo rero mwami akivyo ndaguhaye mugabo urazi kangahe wacumuye nico gituma wansize bayavuze ngo nindazi ibyaha yakoze atabishaka urabizi mbega misi yose acavuga ngo mbabarira ibyaha byanje vinyegeje ndafise ibyaha vinyegeje ndatabifise udakiri kwisi mugani bukiri kwisi wamufise ibyaha vinyegeje kandi ntavyuzi byose amen mugabo urukundo ukunda by'ukuri afise urukundo rwa bene data rumurya arafuka aranyegeza apokalupto ni ijambo rivuga ngo ibyahishuriwe guhishura kalupto ni ugushiraho ico kunyegeza ico gufuka ntibivaho imana yavuze ngo iyo ukunda imana nyene irashirako igitambaro kugishako igitambaro kuko iyo satani yobibona ingero y'icana urupfu yaba dayimoni wobibona ibigukije byo bibona woca ucirwa urubanza kuko icaha kizana satani kiramukwega kubera ikabinyegeza yabwiye ngo iyo ukunda hari ibintu cece ashirako igitambara kugira ngo satani ntabibone kugira ngo ubutungane bw'Imana kugoroka kw'Imana ni kugushikeko rero nk'Imana cashirako igitambara nkabinyegeza kugira ngo ubutungane bwanje ukugoroka kwanje nk'Imana nibiboneke na satani ntabibone ndakunyegeza ndabinyegeza kuko hariho ibyaha n'ibyaha udasabira imbabazi rero amaraso ntiyabikuyeho ntiyabifuse kuko abyuzi rero Imana irabinyegeza muriko murankurikira kuko muri Luka 7 umurongo wa 47
ahariwe bya byaha byiwe byinshi kuko yagize urukundo rwinshi. Rero ukunda cyane Imana ikinyegeza byinshi. Rero ntuguma ugendera mu kwemezwa icyaha, kuko iyo uzi ko wakoze icyaha bituma icyaha kigushira munsi. Icyaha gituma utikunda, utiyemera wonyene. Rero Imana yotuma umenya ibyaha byawe byose, ntiwosubira kumenya neza ukugoroka kw'Imana, ntiwosubira guhagarara imbere ya Satani ufise ikigukingira mu gikiriza citwa ukugoroka kw'Imana, ukavuga uti Satani genda. Imana nishaka ko umenya ibyaha gusumba, ishaka ko imenya yuko uri umugororotsi. Imana yonyine yavuze ko uri umugororotsi, kuko ukwiye kugororoka uzokwama uzi ibyo utakoze kandi uza kubikora. Niba uzi ibyo utakoze kandi uza kubikora, bizotuma utigera uhagarara mu kwemezwa imbere ya Satani, y'Imana, y'ibigukandamiza, y'ibigusaba, kuko icyaha gituma nakimwe ngwiriye nakimwe mbere. Mugabo iyo tahura ukugororoka biguha igituma nubwo inda yawe yo kuzura amagrese, bituma muri wowe umenya neza yuko ufise kugoroka kandi ukubahuka ukaza imbere y'Imana by'ukuri, amukabya Satani uti ba mu buzima bwanje. Urakoze mwami, ndagushimiye ingabire kugororoka. Ntuzi carico ingabire kugororoka, ingabire yo kugororoka ni ibintu bya mbere byiza. Uko ibishumuro byawe byemeza, Imana yakubwira ngo ntushavure, ntiwibaze ngo n'umwana wanje ko yakoze amakosa. Nuhagarara wiyemeje neza, Imana yakubwira ngo genda urabe ubuzima ufise ukwemezwa muri wewe kugororotse, kuko abantu batemejwe ko batagororotse ntibafise kwiyemeza, ntibiyemeza. Abantu batazi misose bama bagenda umenga barahetamye, umugongo wabo urahetamye. Oya, hahagarara, uri umwami. Ndagusabye muri wewe habemo kumenya kugororoka. Ngira amen. Ukunda arababarira. Urukundo ntirukuraho ibyo byaha binyegeje. Oya, urukundo rurabifuka n'igitambara hejuru. Muka yambwiye ngo iyo utangwe rero gucira imanza abandi, utanguvuga ujya ariyemera, afise ubwibone, n'umwana mubi, afise inzigo, utango kubona ko abantu bameze nabi, nigige gica kiba. Ahubwo rero cya gitambara cyariko kirageza ibyaha byawe bica icagitambara gica kivaho. Nawe rero byaha bindi byawe Imana yari yanyegeje, iyo utangwe gucira imanza abandi kubera urukundo ko ariko aranyegeje, nawe gucirwa urubanza bica bizana hejuru. Rero imbere y'Imana, imbere y'abantu, mwisi itagaragara, haje urukingi rungana amahero ruri mu ijisho ryawe. Ibisi byari ngaho, ego byose byari ngaho, ntiwabibona kuko Imana yakora ibinyegetse. Muga rero utanguye kuvuga ngo abantu Simana, imyifato yawe iri kwituma ibintu ugitambara kivaho, bisha bituma biri byose bya bintu byose byari binyegezo byo kuva 90 na 50 bica biza ahagaragara. Nico gituma bica umenga n'urukingi runini cyane. Uri kurerekana amakosa y'abandi, Imana ibona agatosi, ariko wewe ufise urukingi rungana amahembe. Wow. Vuga uti Yobu yarazi ko atavyaha afise. Raba ivyo avuga muri Yobu 33:9, muratunganye, nta gicumuro mfise, meze neza, kandi nta kugabitanya kuri muri jewe. Nivyo yibaza kuri we nyene. Kubera iki? Kuko atabyaha yari afise by'umubiri, nta n'ibyaha byo mu mushaha, ntawe menza, kuko ubwoba murazi ko arafise ubwoba. Murazi muri Yobu nge ntavuga ngo ico ntinye, yaravuga ngo ico natinye nico cambayeko, sivyo? Ico natinye nico canshikiye. Vuga amen. Yobu 3:20.
rero ni ukuvuga ko yari afise ibyaha byo 25 rero yari afise ibyaha byo mu mushaha rero kubera ko akunda abantu ibyaha bye byaranyegejwe si ibyaha byose amaraso akuraho kuko ntabyuzi ni ukuvuga ntabyo watura umugabo iyo ukunda Imana irabifuka Imana irabinyegeza kugira ngo ntushikirwe no guciga urubanza wow nivyo urashaka komera amashi umwami najewe niko numvise ntavuze nti wow mwami ibyo ntabwo nigeze gutahura na rimwe nk'uko acambwira ngo nuko bibiri murankurikira avuga menshi hama canambwira ati urazi iyo uri kwidoga kubivuga yona jewe naragowe guca abandi imanza bigeretse ku byo meje kubwira bituma wowe uba wishije mu kibanza c'Imana kuko uba wihinduye umucamanza ufashe ikibanza c'Imana uca wewe nyene wigira umucamanza kandi uwuca urubanza ari umwe gusa. Yakobo 4:12 havuga ngo Imana yonyene niyitanga amategeko kandi ikaba umucamanza. Wewe nyene ishobora gukiza no kwica, muga wewe uhinyura mugenzi wawe wibaza kurinde numwe gusa umucamanza. Iyo utangwe gucira imanza abandi ubu uri kurabwira umwami uti nkami urazi ndakubwire ndazi neza yuko amaso yawe abona byose muga rero hari ibyo utabona. Rero reka rero fata ikibanza cawe, fata ikibanza c'umucamanza cyane nicaya ku ntebe y'ubwami yo kuganza hejuru y'ibisi byose kuko uri kubiga nabyo ntubona ujya ntubona n'uriya, reka ndagufashe. Rero uba wibye ikibanza c'Imana. Shima Imana kubw'ubuntu bwayo sha. Ariko utazi nuko iyo utanguye kwiha ikibanza Imana itaguhaye. Imana igeze guha ikibanza c'ugucamanza, guha ikibanza co gusengera abandi, kwingingira abandi. Iyo utanguye kwakira ikibanza co guca imanza nuko nawe rero uzocigwa imanza, nawe uzocigwa urubanza. Nico gituma umwami atubwira ngo muri Luka 6:37 ntimugacire imanza namwe ntimuzocigwa imanza. Biratangaje sivyo? Hariho abantu benshi bashaka guca imanza abandi mugabo bobo ntibacigwa urubanza. Uracira imanza abandi mugashaka ko nabo gucira urubanza. Mugani uri kuracira imanza abandi, rero ibyo warimye, ibyo wabivye uzobyimbura. Ntimucire imanza abandi namwe ntimuzocigwa urubanza. Nimubahinyure namwe ntimuzohinyugwa. Mubabari namwe muzobabarirwa. Vuga amen. Vuga amen. Ijambo kubabarira narisomye mu Kigiriki kubwaho ni apoluwo. Kubabarira bisigura kurekura, gufungura, kureka umuntu akagenda amahoro. Kubabarira ngaho si ndababari oya, rekura abantu bareke bagende, barekure. Ni rya jambo ryavugwa ngo uwo muntu yarabosho ni mu buhore agende. Bisigura bareke bakure amatima yawe, barekere barekure basohore, bakure umutima yawe kuko utabarekuye nawe bazokubona. Wow. Matayo 7:1-2 ko muhoze ni vyiza bisimeza neza. Matayo 7:1-2 ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa, kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramo muzoyigererwa namwe. Bisigura iki? Bisigura ko uko widogera abandi, uko ubandanya widogera abandi niko nawe bazokwidogera. Niyo bandanya ucira imanza abandi amwanya bameze kujya nawe bazo uko urutoki rwawe rugenda ku bandi. Nawe rero ikindi gihe urutoki rw'abandi ruzozi wawe kwerekana wewe. Igitangaje nuko uko uzobandanya ucira imanza abandi nibo bazogucira urubanza. Bajya nsinzikana bameze nabazovuga ugiye mu nsinzikana meze, ni kuvuga ngo
kandi bobo rero bari benshi bavuga ngo wewe sinzi ngene umeze bazogucira urubanza ameze gutya ameze kujya bagushira ko amazina atandukanye kuko nawe wose ko amazina atandukanye rero igitwengeje nuko ni ikintu kidahera ubwo umubandanya barabacira urubanza bakagucira urubanza urabita amazina bakakuta amazina uvuga ngo ni banaka nawe bakakwita ngo ni naka uko ucira urubanza umuntu umwe wewe uciga umanza na benshi bagucira urubanza nkuko rero udacureka ngo bigende nawe ucugenda gucira imanza abandi benshi rero ucugenda mu kintu kidahera ni umuzigo udahera ameze kujya bakavuga nawe ameze gutya uravuga bakavuga urishura ukavuga uzoca ugerera ahantu utangura gucira imanza abantu bose ubwa mbere wacira imanza abantu 5 gusa wewe utuciga imanza na 10 rero kubera anibacuma gucira niba abandi 10 nabo abandi 5 hama hacaza abantu benshi muce muba benshi bicira byinshi rero uzofise 50 bagucira urubanza nawe ntuzoshira urubanza 50 hatashaba abandi ucishira abandi benshi hazogera igihe ku rugezo aho uzoshira urubanza abantu bose ku buryo ubona ko abantu bose sinzi nameze n'injajya n'abantu bafise imitima mibi n'abana babi utangure kugira ivyiyumviro ku bandi uca utangura kugira ivyiyumviro ku bantu bose gushaka ucira urubanza ishengero ryose bene data bose nico rero gituma abantu umunsi uyu canke uriya kubera yuko umenga bafise bibaza bose mw'ishengero bavuga jewe gusa ce ndigiriye kubera iki abantu bose bakavuga wewe ni giki nuhe muriro wakije kubera nimba abantu bose bariko bavuga wewe hamukaba wishura n'urukundo wari kwa wazimije uwo muriro kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi siko bivuga nimba abantu benshi bavuga wewe hamukishurana urukundo ibyo bariko barabona Imana ifutse n'igitambara baratangura kuvuga hanyuma bagaca baduka kandi twako tuvuga ujya mugabo bagacabura icyo bavuga kubera yuko Imana yabifutse ibinyegejwe ntibishobora kuboneka abantu ntibasubira kubona bya bindi bariko baravuga ngo ntibibi wawe kuko bica biva mu mitwe yabo hamwe kubonye baca bavuga yo baragukunda kubera watanguye kubakunda mwami dukirisha ijambo ryawe nubwo ari 50 gusa baza gutangurira ijambo ndagusabye ukora igitangaza uno munsi abibi 100% batari ijambo mwami wanje nimba uri kurankurikira vuga amene nziza nico gituma abantu bava mu miryango yabo y'impemu kubera imvongo abantu n'abana baje abantu n'injyajya bari sinzi uko bameze mugabo rero igihe kimwe usohotse mu ishengero n'uwo mutima ukagenda muri iri shengero nk'umucamanza ibyo wabivye hajya uzobandanya ugira vya bindi nyene uzotangura kuvuga rero yatanze amanota ujya pastori na pastori umufasha muri rya utwara hajya utangura bose kubaha amanota ubacira imanza urabizi none ivyo dukoze ico bivye nico wimura rero hanyuma rero hazogera igihe abantu bose batangura kubona wewe uvuga ngo abantu sinzi nameze n'abantu bafite umutima n'injyajya nico gituma abantu bava mu ishengero baja mu rindi nico gituma iyo babivye bimwe basubira kandi ivyo babivye nivyo bimbura hanyuma hakagera igihe baguma muhira bakarara isisiteve gusa hazogera igihe gushika isagarutse akanuma zo baje mu ishengero baje kuri televiziyo gusa abantu bameze gute sinzi nameze bajya abantu batwara ije departement n'abana babi cengo bamuhira nta muhiri wanje nanje agihari bizoca bimera nka wa muntu muri ukaya nkuru nigira kubabwira y'umuntu se w'umuryango yararyamye abana baje kuganwa bwiwe baca bashirako ico bita chômage baca kuganwa bwiwe inuka ubugesera uwo papa aravyuka acavuga haranuka
hanyuma aca arasohoka ashika muri salo aca avuga ngo muri salo haranuka, aca asohoka hanze, ashitse hanze haranuka, n'isi yose inuka, isi yose iranuka, ucumera gutyo. Kandi uwo munuko ni muri wewe. Uriko uracira imanza abandi, uriko urabidogera, bizotuma winjira mu muzingi aho uriko uronona, urica imigenderanire n'abandi, nawe bizotuma uva mu kibanza ciza. Ucuvuga oya, mpemu yera kwambwira ngo ngende, si mpemu yera, n'abadayimoni bariko barakubwira ngo ugenda kubera waretse abadayimoni baganze umutima wawe. Mushinga naye mupfasoni bacamanza, kwitogera abandi bizotuma utaja mu buntu bw'Imana kubera umururazi uri mu mutima wawe. Oya, jewe simurazi, uri umururazi, urafise umurazi, je ndavuga kubera ineza y'abandi. Oya, sineza y'abandi. Kuba mwiza, kumera neza, kwifuza ubwiza bw'abandi byatuma ugaragaza urukundo, usenga. Urukundo ruzotuma usenga, urukundo niyo nzira yonyene. Kwitokera abandi, kubacira urubanza bizotuma uja mu muzingi udahera, bituma wewe nyene wikura mu buntu bw'Imana. Kubera iki? Kubera yuko utahisemwo inzira y'urukundo, ntiwahisemwo kugendera mu kugira ubuntu abandi. Kuko kugira ubuntu abandi bituma uhindura kubabara abandi, ubihindura mu kwingingira abandi bene data abo ubonamwo amakosa. Kugirira ubuntu abandi n'urukundo nta nemwe bizotuma ucira urubanza abandi. Uko kugira ubuntu bizotuma uca imbere y'umwami umusaba imbabazi. Oh Mana, shira mu mitima yacu imitima yera. Tugirira ubuntu kubw'ibyo amafuti ya mwene data. Raba ingene avuga, raba ingene yitwara mwami. Nimba afise iyo nyifato, kugira ubuntu bizozana kumugaragara ibintu binyegeje. Nimba ameze gutyo, nimba akora ibyo, ega si kubera afise iki gikorwa mu ishengero bituma aba agahore, aba ugororotse muri byose. Erega kwitwa naka mu ishengero ntaco bivuze. Nimba abwira nabi, ni ukubera nawe nyine bamubwiye nabi. Ega bitangura mugana bwiwe. Nimba afise ishavu ku bantu, ni ukubera nawe nyine bamubwiriye nabi, bakamugira ishavu akiri muto. Muga ivyo ntavyuzi kandi navyubona. Urabona, mbega urashobora kumenya ko umuntu yafashwe nabi mugana bwiwe, mugabo ni wagira ubuntu, bizotuma urukundo rubabarira. Si ukuvuga ngo urayemeje ngo ni vyiza, oya, uzobabarira. Nta n'umwe avuka ameze nabi, adafise indero, abwira abandi nabi n'ishavu. Ni kubera yuko ubuzima bwabo bwabagiriye nabi, ni kubera bafashe nabi, barabakubise, barababwiye nabi, babafashe nabi bakira abana. Hari abo babwiye nabi mu majambo, hari abo bafashe ku nguvu, hari abo bakubise. Hama rero kubera ukuntu bitwaye kuri bo, bituma baba nabo nyene abanyeshavu. Hari byatumye abo bantu kugira ngo bigwanire baba abantu babwira abandi nabi. Ariko kubw'urukundo ubwira Imana, uca Imana bababare niba daco bakora, bariko bakora ibyo nabo nyene bakorewe. Urukundo rutuma ubwira Imana uti, urukundo rutuma utahura yuko ingwano si y'umubiri n'amaraso.
urukundo rumenya ko ari kurwana n'ibintu byo mu ijuru bituma ubona by'ukuri ko hariho umudayimoni ariko araganza uwo muntu. Urukundo rutuma nka Epafura ufata ubushobozi kuri Satani ariko araboha uwo muntu. Murekure mwene data, murekure mu byaha byiwe, mukure mu kuboko mu izina rya Yesu. Ico nico gikorwa c'urukundo. Ntubikora kubera atarukundo ufise. Ukunda bagukunda gusa, ukunda bakugira neza gusa. Abanyabyaha nuko nyene bameze. Ni gute none uruta abandi? Ukunda abantu gusa kubera bakugira neza, bakuvuga neza, mugabo ntufise umubabaro w'abantu bari mu byaha. Ntuzi Imana. Uvuga ngo ndazi Imana, hora nta Mana uzi, ntayo uzi, kuko Imana ni urukundo. Hora reka kuyituka, reka gutuka Imana. Imana iyo yakubwira nk'uko ugira abandi, aba bose tuba twarapfuye ku isi. Urakinira resi wibaza kandi ngo urakinishwe cyane mukajewe mvuga ibyo mbona gusa. Hora ntuvuga ibyo ubona, yaba ubona mu mpemu ntiwovuga ibyo uravuga. Amaso y'impemu ntagwana. Ingwano si y'umubiri n'amaraso. Amaso y'impemu ntabona ibyo onye. Yesu abantu bavuga ngo mubambe Yesu akavuga bababarire. Stefano yavuze Mana ntubahare kuri ico caha. Abantu bakora mutera bari gushaka kuvuga mwami nawe nubatera amabuye. Ntiwibaze ngo ndabizi ntuzi Imana nuhore. Nuce bugufi, reka ubwo bwibone. Urazi Bibiliya, urazi ishengero ritumbereye, mugabo ntuzi Imana. Hora ziba, nta na kimwe uzi. Tusiye gutuka Imana. Nta kintu kibi nk'iyo ku Mana, nk'iyo umuntu yahaye ubuntu bwo kwemera mugahita muti ubona iki? Urazi inkingi yawe wowe, ufise inkingi mu cisho cyawe, hanyuma uri kuraba rero umukenke uri mu cisho ry'uwundi. Imana izobyikorera, Imana irabibona. Kwitogera abandi, yambwiye ngo byerekana ikintu kimwe gusa, ko umushaha wawe umeze nabi. Oya, je nimbabaza wanjajya we umeze abamare bakuraba. Uri mukinyi kabisa wewe. Hariho Michel Kankan, Jamel Debbouze, hanyuma inyuma yawe n'izina rya niwo ukurikira. By'ukuri abari bariko bavuga mbega umukinyi w'ureresi. Oya umeze nabi, nico gituma widoga, nico gituma acira imanza. Umeze nabi kubera ubabara umutima wawe, umushaha wawe. Ariko kubera yuko kubabara mu mutima wawe bigaragaza ikintu kimwe, nturapfa kuri wowe nyene. Nico gusa. Abapfuye ntibababara. Umenya ko ukiri umutima utarapfa kubera ukibabara. Uzogende gufyonda wapfuye, umukubite, ukubite ikiziga, ntiyakwishura ntazo barapfa. Abapfuye baba bapfuye, ntibishura, nta na kimwe bishura, na kimwe, nta shavu, nta nguvu. Wapfuye. Igituma wishura nuko wowe mu mutima wawe umeze nawe, byerekana yuko uri muzima neza, wuzuye ubuzima. Ikibabaje rero uko ubandanya uca imanza, ugaragaza neza yuko utarapfa, mugakiruta byose ugaragaza ko udashaka no gupfa. Wanse gupfa kuko wowe nukunda ko baguca urubanza, nukunda ko baguheba, nukunda ko bakuvuga, urababara. Iyo bakuvuze nabi urababara, iyo bariko baragutunga urutoki urababara, iyo bariko barakuvuga urababara, umushaho urababara iyo uratanga, uranka gutanga, uranka kubiba, uranka kubabarira abandi, urababara iyo utekerezwa gushima Imana mu bihe byose. Bigaragaza neza ko utarapfa, uri muzima. Ugavuga ngo uri umukinyi w'ureresi kubera iki? Kubera yuko udashobora gukunda abantu, ugadushika nga ndakwihaye wese, ndakwihaye wese. Urashobora
aho rero umumarayika ari kuri wewe ashaka kubaza mwami ndamukubite kuko njyewe ndakubujya hama nawe ugaca uvuga nacyo sinkunda njyajya umumarayika ari kumwe nawe avuga ibyo nyine kuri wewe nditanse jewe banyita uwera sinduhoraho nyine ubushobozi umugabo nduwera nico kindanga kira mugenzi wawe sindi kumvuga bo mubwire umukinyi w'ureresi mubwire ubwabwa mugenza mubwire si wowe mugabo umukinyi w'ureresi vuga Hollywood uzogende gukina barakurindiriye mukuri no kubabara urababaye icyo utaratahura nuko igihe cyose umusha wawe ubabaye bigaragaza ko utarapfa rero iyo umusha wawe ubabara nakajya k'Imana iguhaye kugira ngo wice umusha wawe wice wowe nyene wice wowe nyene ubwawe umubabaro wose wo mu musha wawe ni inyishu y'Imana kuko warinze ngo nditanze wese akira ubuzima bwanje akira umutima wanje warinze neza akira umutima wanje nk'ikimazi kizima ibyo nifuza byose umviriza amajambo ibyifuzo byanje muri gashavuga wow mwami ugaca ubandanya nditanze wese ndaheze ibyanje ndagusabye umuntu bwo gupfa kuri jewe nyene kugira ngo Kristo abe muzima muri jewe kuko Kristo ategerezwa kuba muri wewe kugira ngo Kristo abe muri wowe utegerezwa gupfa rero Imana yumvise gusenga kwawe ashaka kuba Kristo ashaka kuba ukomeye mu mwema aho Kristo ari muri we akwiye hose numvise ijwi ry'igusenga kwawe ndaguhaye akaryo keza ko kuja ku gicaniro nk'ikimazi kizima ndazana abantu bakora ibintu ubona ko hari bibi bidakwiye kandi bitabereye nibwo buryo bwonyine bwo kukwica nta bundi buryo iyo ubabara nibwo buryo bwo gupfa urabaza ati ni gute nopfa reka ibyawe takaza ubuzima bwawe buhebe ni gute dutakaza ubuzima bwacu dukora ibyo Imana ishaka ariko ntadushaka mukabikora rero iyo ushaka kwereka Imana uti ndashaka by'ukuri gupfa iyo utahuye ku Imana uyu mukobara kwa Imana ariko iraguhamagarira gupfa no kuba ikimazi kizima Imana ikora akoreshwa kubabara ugaca uvuga uti mwami Man babarira ujya muntu yambariye nabi babarira ujya muntu antwara yagize inyifata idakwiriye mwami ntumurekere hajyari mwami tubabarire twese kuko mukuri twese dufite amakosa menshi mugabo gira ubuntu tugirire ubuntu ntutureke aho turi tutware twese tubabarire twese ubujuju bwacu bweze dukure aho turi tubohora aho turi tubohore ibyo bisika biri mu buzima bwacu bohora mwene data ibyo bisiga biri muri we byo kubwira abandi nabi gucira imanza abandi ndateza ko bamubwiye nabi kuko abantu bababaye babaza abandi abamerewe nabi bamerera n'abandi mugabo mwami tubohore twese hama ugaca ufata ubushobozi kuri abo badayimoni rekura mwene data mu izina rya Yesu ndakubwije ukuri ubikoze ubugendeye mu rukundo hama ukoze ibyo kumera nabi umururaje inzigo bihinduka kugira ubuntu ubejeje gupfa kuri wewe ugaca ureka Kristo akuzura akabaho muri wewe koma amashi gusumba ngaho koma amashi neza gusumba ngaho Imana yambwiye ngo namwumvise
Juger les gens. Gucira imanza abandi, kubacira urubanza byerekana mu kuri ko wanse gupfa, wanse gutakaza ubuzima bwawe. Iyo niyo message uri kuratanga, niyo nkuru uri kuratanga. Oya jewe sipfa kuri jewe, nzoba kuganje nyene. Mugabo rero, aho rero ucubera umukinyi w'irarasi injyajya y'umugore cyangwa umugabo, nuko amasengesho yawe Tu demandes à Dieu usaba Imana de vivre. ko Pas ibaho mourir à toi-même. Mais tu kubaho. veux vivre la puissance de sa résurrection. Ntushaka gupfa kuri wa mugabo, ushaka kubaho ubushobozi bwo kuzuka kwiwe. Nshaka Kristo ari muri jewe. Bose bashibuza amaboko tuvuga dushaka Kristo ko abaho yuzuye muri jewe. Ndashaka Kristo abaho yuzuye muri jewe. Ndashaka ko Kristo abaho yuzuye muri jewe. Ndagomba kumenya ubushobozi bwo kuzuka kwawe. Aho niho ukuzuka. Aho rero ucubere mu kinyuresi nuko ntibishoboka yuko ubaho ivyo utarapfa. Byogenda gute nguzuke utapfuye? Bigenda gute? Tu connais la dimension de la puissance de résurrection. Wowe urazi ubushobozi bwo kuzuka, urazi ubwo rugezo wewe ushaka kuyimenya kandi utarapfa. Iyo usenze ijuru rirugurura, amasengesho arafise ububasha. Oya iyo ubwo n'urugezo rw'ubushobozi bwo kuzuka. Niba ushaka ubwo rugezo ukaruhamagara ruraza. Urahamagaye ubuntu buraza. Amahera aramenya ijwi ryawe, amafi aramenya ijwi ryawe. Ni urugezo rwo kuja hejuru. Ushaka ivyo mugabo dushaka gupfa. Mugabo nakaca abanyamerika bavuga mbega umukinyi w'ireresi. Mbega uramaze hariya murabona umuntu azuka kandi atapfuye. Namwe bizoba ni mwishengero gusa. Abantu bashaka kuzuka batapfuye. Une vraie contradiction. Ni ibintu bitajanye. J'atterris. Ngomba mpeze. Il m'a dit. Yambwiye ngo Juger les autres. gucira imanza abandi, kubidogera, kwidogera abandi bigaragaza ko utarapfa kuri wewe, ko wanse gutakaza ubuzima bwawe. Mugabo rero Si tu refuses de perdre ta vie, wanse gutakaza ubuzima bwawe, dimanche dernier, wibuke ibyo twavuganye kwa Mungu wahera, bisigura yuko a influencé le monde. wewe ntiharagera yuko Parce que ta lumière, uzana umuco wawe mw'isi ukawugaragariza abandi, kuko watahuye kugira ngo umuco wawe, dans ce que tu es en train de kugira ngo umuco wawe ukayangana utegetse gutakaza. Ibyo ukabwira Imana ni uko ndasaba ko umuco wanje ugaragara. Wowe ntiwiteguriye, kuko nico kintu ca mbere utegerezwa kuba ufise, nuko wiheba wowe nyene kugira ngo umuco wawe ukayangane. Urabona ibyo yuko birakujana. Comment ça a commencé? Wewe ngene byatanguye uriko uracira imanza abantu baha amanota abakristu nta rukundo bafise n'injyajya nta kijya raba rebe ico bikujana, bituma uba udakwiriye ko umuco wawe ukayangana, kuko wakoranye na Satani umugwanitse. Parce que Dieu m'a dit de te dire. Kuko Imana yambwiye ndakubarire, Il m'a dit de te poser la question. yambwiye ndakubaze ikibazo yabajije Yeremiya. Jérémie 12, verset 5. Yeremiya 12 umurongo wa 5. Si tu cours avec des piétons, Nimba uko uriruka n'abiruka n'amaguru hanyuma bakakuruhisha, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? ni gute uzogwana n'amafarasi? 10 personnes te critiquent. Abantu 10 bariko 10 personnes barakuvuga, parlent mal de toi. bariko bakuvuga 10 nabi. personnes te font des crasses. Abantu 10 bariko barakukora amakosa. 10 ni benshi, reka tuvuge babiri canke batatu, babiri batatu gusa, batanu gusa. Okay, 10 tuvuge benshi ndaguhaye ni 10. 10 personnes parlent. Abantu 10 bakakuvuga nabi, bariko bavuga ibintu bitari vyiza kuri wewe, hama ugaca usaruka nk'isafuriya ihishije amazi. Abo nabagenda n'amaguru bizogenda gute ntihazi ifarasi? Imana ntiyagukuza mw'isi kubera ntiwakayangana, niwe wamara kumera umuntu barabira kugira ngo ugaragaze ingene Imana ikora ku isi. Abantu bose hariho abakoma amashi, murazi muri stade hari abakoma amashi, hari n'abazomera. Abazomera si 10, abavuga nabi ku marezo zose si 10. Nibagira video mbega kuri wewe apana imwe, ama video menshi, amareresi menshi kuri umukozi wa Satani, bakakuvuga naho gucafuza, kubesha, ko wiba,
kuri umurozi umupfumu gufata abantu ku nguvu 10 bagenda n'amaguru bakuruhisha ugomba kuduga kuko uduze mpesha zo mamashi mugabo abazokuvuga nabi bazoca bagwira uzoshobora gute satani azofata umutima wawe mu mururazi Imana irakuvuga kugira ngo ndakurinde ntusubire inyuma ngo muri muto tumugumiza ari muto tumugize muto ntashobora kuja mise gukayangana kuko uretse kimbabazi nakubwica arico n'abadakijijwe bariko barakayangana ku isi nk'akanyenyeri k'umwanya muto abatari abakristo twita abasara iyo bariko barabwira nabi bariko baravuga nabi ntaco bibabwiye rindira ndarababwira bazi igituma ntaco bibabwiye kubera yuko bemeye gukora satani bagaca bapfa nawe ushaka gukorera Imana ntiwitegure gupfa rero ntiwitegure kuduga hagarika gusenga ibintu by'ubujuju hagarika kuririmba indirimbo zatwaririmbye uri kurica indirimbo hagarika ntiwiteguye izo ni iby'abantu bemeye gupfa nimba birukana amaguru bakakuruhisha amafarasi ntuzoshobora siganwa nayo ntiwamara gutangura kukangana uzoca ugira urwango utangure gukangana ucuvuga ndahamagaye umuriro ku bantu bashaka nabi utangura gushaka kwica abantu Yesu yakurungitseko kubera umuco wawe oya mugabo bavuze nabi abantu bavuze nabi no nakurungitse kugira ngo ube igikoresho c'umuco igico cyo kubakiza ndabereka urukundo kugira ngo urukundo rwanje baze rubone muri wewe bitume imitima yabo indondera kuko Imana irungika uwapfuye kugira kayangane mw'isi dufasha gutahura turakwinginze ndagusabye rero ibyo byose byatanguye kubera gushaka gucira imanza abandi kuvuga abandi nabi muganje wowe ushaka kuvuga nabi uvuga abandi mugabo rero batanguye kuvuga wewe hako wozi niyo muriro ugaca usukamwe amavuta ugaca uvuga byinshi gusumba yambwiye nturamenya hora reka kuririmba twe turaco tuvuga reka abemeye gupfa kuri bo baririmbe abemeye kureka Yesu Kristo akabaho muri bo bakamugaragaza mw'isi kuko isi yakeneye kumenya Yesu kugira ngo ubushobozi bukuzuka kwiwe no gusangira nawe mu mibabaro yiwe tugirira ubuntu mwami n'izina rya Yesu ndashaka ko Kristo saba imbabazi Imana kubw'ubucucu bwawe nimba wemeye iryo jambo saba Imana imbabazi kubw'ubucucu bwawe mbabarira kunidogera abandi ndigorera abantu amakosa bakora ibyo batazi mugabo ndasabye ko ku Kristo aba akogwa muri jewe ndagusabye imbabazi kubw'ibyaha byacu amakosa yacu amafuti yacu ibyo tudashoboye dufashe dushike ku rugezo rwo kurekura kuba mwiza aho dushaka tugirira ubuntu indani bwina muri jewe ndashaka ko Kristo aba muri jewe yuzuye ari munini nubwo mfise amakosa nubwo mfise ibyaha ndazi neza yuko ntariteguye ndagusabye umbabarire muga ndashaka ko umuco wanje ukayangana ndabishaka cyane muga ntavyo nshoboye ndagomba gupfa kuri jewe ndagomba kuba uwubaho ndagomba gutakaza ubuzima bwanje ndagomba ko Kristo abaho ari munini yuzuye muri jewe ndagusabye imbabazi saba imbabazi kubw'ibibazo ibizamini wananiwe warasenze urasenga hanyuma aremera ko hazi ibintu byotuma wowe upfa kuri wewe mugabo ucuragaragaje gutabyo ushaka emera yuko uhejeje n'urupfu
uhejeje no kwidogera abandi bantu kuko bigaragaza yuko utaritegura saba imbabazi utegerezwa guhitamwo kugaragaza urukundo emera kugaragaza ubuntu nka Epafra kugwana mu masengesho ugwanira bene so hagarika kuba ugoroka hagarika kuba umucamanza si wowe umucamanza reka gufata ikibanza c'Imana mbabarira ubucucu bwanjemo haba ndagomba ko Kristo kw'ishusho rya Kristo riremerwa muri jewe ntundeke ngo ncafuze ubuzima bwanje nkava mu ishengero kuri abadayimoni kubera yuko mfise umutima mubi wogira imbabazi girira imbabazi nibaza ngo ndafise ubwenge kandi hariho mu maso yanje inkingi ibikingi binini naraba mu bandi utuntu duto utubingo turi mu maso y'abandi ariko muri jewe hari ibikingi urukundo ruko rurerekana ndagarutse mu rukundo ndagarutse mu nzira y'urukundo ndagarutse kugirira abandi ubuntu mbabarira ubujuju bwanje ngirira ubuntu mwami ngirira ubuntu mwami aba ndagomba ko ishusho rya Kristo riremerwa muri jewe ndabishaka ndabyifuza muga navyo nshobora nta bushobozi mfise ndagomba ko ishusho rya Kristo riremerwa muri jewe tata ndagomba hari ikintu kinini hariho ikibani gushakako dushobora kubandanya muri iyo nyifato mbi kuko hari ikimana yaguhamagariye n'ikimana ishaka nivyo biriko birakinwa nivyo biri mu mukino muri uwo mwanya ni wase gupfa kuri wewe wase uba uriko urakina ico naje ndi mpemu nagaragajwe mu mubiri muri kino gihe kugira ngo shika guca Imana yampamagariye sinshobora kunanirwa kubera yuko ncira imanza abandi kubera iyo nyifato mbi ndagusabye ndakwinginze ndagusabye umfashe ijambo ryaravuga ngo ubujuju buri ku mutima w'umwana mugabo kumukosora bizotuma bivaho ndagusabye umbohoze ijambo ryawe mbohora nibaza ngo ndakuze nibaza ngo ndi impemu cyane nibaza ngo ndazi ubwenge mu gucira imanza abandi bene dati abantwara mu ishengero ndagusabye umbohore nibaza ngo ndafise ubwenge mugana nasabye ndikijuru cyane mbabarira ubujuju bwanje mbabarira ubupfu bwanje sinduta abandi ngirira imbabazi ndakwinginze ntutureke aho turi ntuturekere ku rugendo turiko turakwinginze twese ishengero tubabarire ubufuti bwacu tubabarire kwidogera abandi tubabarire kwimenyereza guca imanza abandi tubabarire ubupfu bwacu mwami buri mu mitima yacu kura mu mitima yacu ubwo bupfu turakwinginze tugirire imbabazi tugirire ubuntu kubera ivyo hari abantu bakwega ingwara bakwega guciga urubanza n'ubukene kubera yuko ibyaha byari byarafutswe byaje ahagaragara kubera yuko iminsi yose muri kuracira imanza abandi ukagwanywa n'abadayimoni n'ibintu bigukikuje bikakugwanya kubera wewe mwene data ni wowe wenyine ushobora gushira akaburumu kuri iyo ngwano senga mu mpemu nka Epafura sengera abantu bakizwe sengera abantu bagire gukebwa mu mitima gwana iyo ntambara mu mpemu ntukeneye Imana nikeneye kuba umucamanza Imana nishaka kuba umushingwamanza kuba ubwira abandi kwakoze amakosa nuko niko gwaca Satani niwe atunga urutoka abandi uriko urakora ikibanza c'ushira amakosa ku bandi uvuga abandi ko bakosheje Imana ikeneye abasenga bingingira abandi hagarika icyo gikorwa cyo gucira imanza abandi tanga urusengera abandi sengera bene data sengera abungere sengera abatwara ibintu mu ishengero bagwanire mu mpemu mu masengesho mwami gira ubuntu muri uyu mukino ni Imana yampamagariye kuba kiriko kirakinwa mwami ndagusabye ntundeke ngo nkumandaze umutima ntundeke ngume ndi njyajya
wa mukinyi w'ireresi we mana ntundeke ngo umende umukinyi w'ireresi hariho ikiguzi cyo kuriha ikiguzi n'urupfu ni ugutakaza ubuzima bwawe nshaka ubuzima bwanjye ntacyo bumaze niba butari mu maboko yawe rero ndabuzanye muri kino gitondo imbere y'intebe y'ubuntu ndabusizeho mana mbabarira ubupfu bwanje kiza umutima wanjye ndakwinginze kuva uyu munsi duha ubuntu kuba abantu bagwana abantu binginga babinginzi abantu baduza amasengesho abantu basenga ku bwacu nyine ariko no kuba benedata mu ishengero uwo mwami ndashaka ko Kristo aba ishusho rya Kristo riremerwa muri jewe ndashaka ko Kristo aremwa muri jewe ndagomba ko Kristo aburemwe kandi akomeye muri jewe ndashaka ko Kristo akorwa muri jewe ndagomba ko Kristo akorwa muri jewe suka ubuntu bwawe baba suka ubuntu bwawe shira ikiganza cyawe ku mutima wawe shira ikiganza cyawe ku mutima wawe bunyene hama rimwe kabiri gatatu nsenga ko ukuboko kubaga umuganga mukuru wo mwijuru akora icyo ateza gukora hanyuma umuriro w'Imana ugakura mu mutima wawe ibyo Satani yabibye muri wowe yateye muri wewe ibyo Imana yashize ko ibyo Satani yashize muri wewe ariko arakubesha akoresheje ibisika biri muri wewe kugira ngo ishusho rya Kristo rimwe muri wewe wuzure urukundo agape shira ikiganza ku mutima ndavuze rimwe tuzijwi ntuhore niwitegure bwira ibyari byuzuye umutima wawe ubibwire ngo sohoka singishaka kwidoga singishaka kuvuga abandi nabi singishaka kwidoga no kubacira imanza ndasohotse muri ubwo bupfu ukuboko kw'Imana ariko rurambona ukuboko k'umwami ko kurambona ndavuze sohoka uriteguye kwakira ukuboko k'umwami umubaji ubaza wo mwijuru ngoma ndavuge mu gice cy'umusogonda shira ukuboko ku mutima ninavuga ngo umuriro acarekura umuriro uwo muriro uraturira mu izina rya Yesu uriteguye duzijwi musabe kugira ngo ntagire nari muzosubira inyuma uko biri kose kuvuga nabi bandi kugira umururazi kuvuga abandi nabi kubacira imanza izo mbuto Satani yateye muri wewe kuzana mururazi byafashe ishingiro kumururazi kubabara by'abandi sinkigushaka ba mu mutima wa mwene data bamusohoka ninavuga gatatu umutima w'ushima Imana umutima w'urukundo umutima w'umwenginzi umutima wo kwinginga Imana umutima wo guca bugufi umutima niwucuza rimwe na rimwe data wandungitse wavuze ngo ni wewe ushingira intahe ijambo ry'umukozi wawe navuga gatatu umuriro ucuza data utanga umutima mushasha utanga imitima mishashi imitima y'urukundo igira ubuntu imitima yinginga imitima ifise kugira ubuntu igira imbabazi mu izina rya Yesu ndavuze gatatu akira umuriro akira uko kuboko ibyo data tateye byose biveyo bisohoke ndavuze ngo impemu y'umururazi impemu yo gutsindwa yo gucika inguvu yo kutagira ubuhizi iyo mpemu ya demoni yarungitswe kugira ngo itume uneshwa utsindwa sohoka mutima wiwe rekura ukuboko kw'Imana kuraje kuri mwene data kugira ngo gusambure ubushobozi bwawe
ndasambuye ubushobozi bwawe ndasambuye ubushobozi bwawe ku buzima bwa mwene data ndavuze ngo impemu y'umugararizo ndabona impemu y'umugararizo n'ishavu ndavuze impemu yo kuvuga nabi yo gutukana vayo sohoka rekura iyo mitima ndarungitse umuriro kuri wowe ndarungitse umuriro kuri wowe ndarungitse umuriro kuri wowe ndarungitse umuriro kuri wowe umuriro uva mu munwa wanje umuriro urarekuwe umuriro urarekuwe umuriro urarekuwe bashaka ko Kristo aba muri bo utegerezwa kumureba kandi uzo kugera ugaruka mpemu yera fata ikibanza nk'umwami nk'umugozi nk'ufise ububasha kuri uwo mutima ku ntebe y'umutima ku ntebe y'iyo mitima mpemu w'urukundo mpemu w'ubuntu mpemu w'ukugira neza mpemu w'uguca bugufi mpemu w'umunezero mpemu w'ukwizera mpemu w'ukugira neza kugwaneza mpemu wo gutsimbatara gushaka kuguheza ubwami bwawe bugaragare mu izina rya Yesu buze turaguhaye ishimwe data turaguhaye icubahiro Yesu turakubashe mpemu yera kubw'igikorwa cawe mu izina rya Yesu birashinze imizi ico kintu Imana ishizemwo birugawe urasohotse ngaha anye ufise umutima mushasha mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina ry'Imana y'ubuntu mu izina ry'Imana igira ubuntu kuri uwo wampaye umutima mushasha kuri uwo yankijije ubupfu buba buri ku mutima w'Imana akarungika ijambo amen 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 turagushima turaguhimbaza sindakubona uriko koma amashyi iri jambo ryaje kugukiza ubupfu kugira ngo ubwiza bwawe busohoke bukizwe ubwiza bwawe bukizwe icyo Imana guhamagariye gikizwe kuva uyu munsi uca bugufi nta na kimwe nzi ca bugufi utaramenya urukundo ntaco ubuzi utaramenya urukundo n'ubuzima na manuka nta na kimwe uzi ntacuzi Mwami murakoze kubw'ijambo ryawe ijambo ryawe rije kudukiza ubupfu aho twibaza ngo turazi ubwenge kandi turi ibicucu urakoze kuko ijambo ryawe bidukosora kandi rikatugarukana mu nzira yo bituma duca bugufi kandi guca bugufi biza imbere yo kuduzwa iri jambo rije gutegura umuco wacu kugaragara ugakayangana imbere y'abantu izina ry'uri ko aradutegura rihezagirwe izina ryawe wowe urungika ijambo rihezagirwe ijambo ryawe si ikintu kiza gake n'ijambo riza kenshi sinzi mwami wanje abazoba bari muri bya bice 25 bazokwakira iryo jambo ndagusabye ungirire ubuntu wo kuba muri abo 25 kwijana bakira iryo jambo bakarigumya abazokwama ivyamwa kubw'icubahiro c'izina ryawe yonyene izina ry'umpiza riragahezagirwa izina ry'umpiza ubupfu bwanje riragahezagirwa izina ry'untegura untegura kugira ngo mbutanyeganyezwe riragahezagirwa izina ry'uriko arategura icubahiro ciwe kugaragara icubahiro ciwe kikagaragarira biciye mu bantu ataco bamaze muri isi y'umwiza mu izina rya Yesu turagushimiye amen 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 nimba utaraha ubuzima bwawe Yesu cyangwa ukaba wari wararekuye Yesu
biciye ngaha Imana yakuvugishije kandi wumva umengo uri muto cyane kuko mbwira umuntu atamuzi, umuntu atigeze agira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Canke yari yarabikoze mugabo ararekura ukuboko k'umwami. Garuka uno musi nyene, nturindire, ntukomantaze umutima wawe, nyaruka uno musi nyene, hitamo kugaruka ku Mana. Arazi yuko ufise umururazi, arazi yuko ufise ishavu, arabizi, ariko iciza nuko yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abashu n'abaremerewe nzobaha kuruhuka. Nunamika umutwe hamwe nanje. Urashaka kuvuga uti Pastor Vanda bigenze gute? Niwunamika umutwe wawe uvuge hamwe nanje, Mwami Yesu ndagusavye mbabarire ubupfu bwanje, sinari ndakuzi, nuze mu buzima bwanje, umpindure, unyoze biciye mu maraso yawe, ungire umuntu ushaka komba, kandi umpe ubuntu bwo gushitsa ico wampamagariye mu izina rya Yesu, amen. Nimba wasenze iri sengesho n'umutima ubishatse kandi ubikunze, ntuve ku murongo, rungika ijambo agakiza kuri iyo nimero mubona gasaraba 33 baraza kukwishura, canke nabo baraza kugutelefona canke bakwandikire inyuma y'aya masengesho. Nimba uri kuri internet ku buryo ngurukana bumenyi, uca tukurungika kuri Zoom kugira ngo tuguhe kaze, hanyuma twishure ku bibazo byawe, cyane ni igiki kizokurikira, ni igiki gikurikira. Uno munsi nimba wasenze iro sengesho ubwa mbere, ntuhejeje, ahubwo uratanga ubuzima bushasha kugira ngo ushobore kubaho ubwo buzima. Reka tugufate ubuzima nkuko natwe tugufate ukuboko nkuko natwe dufashe ukuboko, hamwe no munsi tumeze uko tumeze, nuko nawe uzobaho mu izina rya Yesu. Rero rungika ijambo agakiza kuri iyo nimero, kandi bizagusabye reka tugufashe, reka n'ukuri tugufashe, uze mu muryango Impact Centre Chrétien. Ukaba udafise ishengero, ukeneye ishengero, ukaba ushaka kugira ishengero Impact Centre Chrétien, ishengero ryawe, umuryango wawe w'impemu, rungika ijambo umushasha kuri iyo nimero ubona. Nitwaheza ikino gikorane, tuca tukwakira hamwe, abakwakira bacu bariteguye kukwakira kugira ngo bagoye kaze, hanyuma banakubwire ico wokora. Ntureke gusa ngo wumvirize. Urakeneye ikigufuka, urakeneye inzu yo mu buryo bw'impemu, kandi ubuntu buri kuri ino nzu buzoza ku buzima bwawe, amen. Ukaba wasenze niyo sengesho ngaha nyene turi, ndagusabye sohoka aho wicaye, hanyuma duhezagire umwami ku bwawe aho uri hose. Ukaba uri kurumva ijwi ryaje ngaha nyene turi, sohoka uze ngaha imbere, ingo ngaha imbere, hama mu segonda 3 turaduza amajwi yacu kugira ngo dusengere bene data bagarutse, baje ubwa mbere canke bagarutse nk'uko Epafura mwami turabaguragije kugira ngo ubihishurire. Turagusabye ngo ubahishurire urukundo rwawe, ubatsindamike mu kwizera, ubarinde ubaza kubabwira ikiza kubabwira ngo basubire inyuma. Turatwe amaraso Yesu kujwi ryose rishaka kuza bitandukanye no gukizwa kwabo kuno munsi kwa bene data. Urupfu, impemu y'urupfu no gucanganyikirwa, turavuze ngo cyose gishaka kubasubiza inyuma, ukudatungana, turababwiye ngo mugende mu izina rya Yesu kubw'amaraso ya Yesu. Turasenze kugira ngo ukuboko k'umwami kuri ino nzu kugende kuri bene data hamwe n'abashiki bacu bakijijwe, kugira ngo kubaherekeze, hama gutume baba abatanyeganyezwa mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwene data turahejeje uno munsi amasengesho yacu. Rero turakunda gufata umwanya nka Impact Centre Chrétien kwakira baje ubwa mbere ngaha anye. Turashaka kubaha karibu, turashaka kubaha kazi, turashaka guhezagira Imana ku bwanyu. Rero ndasabye
ndasabye mwicare turashaka kwakira umuntu wese yoba ari ngaha ubwa mbere nimba ari ku rubuga ngurukanabumenyi cyangwa ari muhira cyangwa uri ngaha nyene ndagusabye nimba uri uwa mbere uje ndagusabye uhaguruke kugira ngo duhezagire Imana ku bwawe hama tuguhe karibu nk'uko twama tubikora mu izina rya Yesu. Ndagusabye ndabinjiye kugira ngo muhaguruke mu izina ry'umwami. Amen. Isese murashobora guhaguruka tugakomera amashyi umwami ku bw'abashitsi bacu nimba ari ngaha canke kuri internet. Muriteguye isese twagiye. Turabwira iki muri kino gitondo? Kaze hehe muri Impact Centre Chrétien. Duza amaboko muvuge ngo kaze muryango isese shevu. Muriko murabahezagira 1 2 3 4. Mwami turaguhaye bene data baje mushengero mu nzu yawe ubahezagire. Data turaguhaye bene data baje mu nzu yawe 1 2 3 4. Bahezagire iburyo ibubafu, bahezagire imbere inyuma, bahezagire mu mashengero yose. Mwami urabona ishengero ryawe riri kuri internet riri kumwe mu mpemu bwa ngo riguhezagire. Duhezagire. Urabona mwami ishengero ryawe rikoranye kugira ngo rigize izina ryawe. Duhezagire. Amen. Mwami duhezagire. Amen. Mwami duhezagire. Haleluya. Umuntu avuge Imana ishimwe. Icubahiro vuga Imana yakuvugisha uno munsi Imana yagukijije. Uno munsi Imana yakijije ico yaguhamagariye. Imana yakijije gukayangana kwawe. Imana yakijije gukayangana kwawe. Nimba ari by'ukuri vuga amen. Oh mukomera amashi. Kaze mu shengero ry'abapfuye. Abapfuye bagenda bapfuye ku rupfu, bapfuye ku caha, mugabo bariho mu Mana ku bwa Yesu Kristo. Karibu muri Impact Centre Chrétien. Turi ishengero ry'ibiziga. Nutavyumva ntaco uzovyumva. No musi mutavyumva uzovyumva utaha. Hariho 50 babitahuye. Mwami nube muri aba bitahuye. Haleluya. Tuduze ijwi ryacu dushimira Imana. Mukundwa ndagusabye wandike kubw'iyo message kuko ndatwakuwe Jerambohoye. Sinzi umuntu narapfuye haraheze iminsi mugabo ejo hari abantu batumye subira kubaho hama nkemura cyarasubira kunyica. Izina ry'umwami ragahimbazwa. Ndakunda mpemu Yesu. Ni mpemu wa Yesu. Rero ndakunda Yesu. Iyo ukunda Yesu ni mpemu wa Yesu. Rero ukunda mpemu rero ukunda na Yesu. Umuco uzokayangana. Mwami turaguha ishimwe. Urakoze data. Amajambo yogaragaza ukuntu tugushimira. Kumbure hari umuntu aza kugushaka gutanga ishikanwa kugira ngo agaragaze ukuntu ashimye. Ndagushimiye kuko ijambo ryawe muri ino nzu atari ikintu kigaragara gake. Ntutureke ngo tubifate minenegwe. Mana ntutureke ngo tubifate reza nk'amenga turabimenyerewe ko twuma turonka ijambo ryawe. Mwami tumere nka Mariya tigeze ariko ijambo ryawe ngo ritakare hasi. Mu gufata ingingo y'ukwemera gutakaza ubuzima bwacu kugira ngo turonke ubuzima budahera butangura uno munsi. Ubuzima bwo kuzuka butangura uno munsi. Ubuzima bw'ubushobozi butangura uno munsi.
Nous sortons de la faiblesse. turasohotse mu gucika intege, Ces traitements de forteresse. turasohotse mu byiyumviro byatuma twanka kwiheba. Wewe ubuzima bwacu turaguhaye icubahiro n'ishimwe. Urakoze kubw'uno munsi, niyo munsi wa mbere w'iyindwi dutanguranye nawe. Turasabye ngo utsindamike ko iyi ndwi igaragaza ubwiza bwawe ku buzima bwacu, kwemerwa nawe, ukurindwa nawe bibe ku buzima bwacu. Kubw'amaraso ya Yesu yasesetse ku bwacu, turayavuze kuri twebwe, ku bana bacu, ku miryango yacu, kugira agwanye ubushobozi bwose bw'utwara iki kirere. Mwamuturinde, urinde aho wadushize, urinde ibihugu wadushize kugira ngo tubiganze, uhe abadutwara gufata ingingo nziza. Ukuboko kwawe kwe kuri twebwe. Urakoze data, turasenze kugira ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu no gusangira namwe mu yera bibe ku buzima bwacu kuva uyu munsi gushika iyo bidashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo tugusenze dutyo, tubikora kandi n'amashimwe. Amen, 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 amen. Mukundwa mwe, Imana ibahezagire. Bashasha hamwe n'abakijijwe turaza kubana inyuma y'igikorane. Imana ibahezagire kandi ubuntu bwayo bubabeko. Imana iguhezagire. Mungu akubariki. Imana ibahezagire. Turamukanye mugabo dukurikiza bimwe bya covid nk'uko tubivuga muri Impact Church na Gasaga. Mugire indwi nziza. Amen, amen.